Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi muba muriko mukurikira ibiganiro n'amakuru dushikiriza imisi yose ngakumbonesha kure mukunda kandi mukurikira imisi yose. Nabaye kaze muri uyu mwanya w'amakuru agezweho nkuko byose tuba twabatohereje amakuru avuga cane irya nino mu gihugu c'u Burundi. Vyinshi biba bivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi mu bimenyesha amakuru bigiye bitandukanye. Tutibagiye n'andi makuru amasoko yacu ari irya nino mu gihugu aduhereza. Ivyo vyose rero turabibategurira nanje nkabirungika ngaha kuri imbonesha kure ya Shiramatsiko TV. Ndabahaye kaze muri uyu umwanya w'amakuru yihuta kandi agezweho. Ari mu yabira wahoze ari umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana. Daniel Geraze Ndabirabe aragira vyinshi amwagiriza. Geraze Ndabirabe murabizi ko arongoye inama nshingamateka y'u Burundi yavuze ko adatahura igituma uhoze ari umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana taragiye gushikiriza icegeranyo c'ivyo yaranguye myaka 6 yaramaze muri ayo mabanga imbere y'inama nshingamateka. Daniel Geraze Ndabirabe akavuga ivyo mu gihe wahoze ari umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana ariko azunguruka mu binyamakuru n'ahandi benshi asigura ivyo yaranguye muri ico kiringo ciwe. Daniel Geraze Ndabirabe akagira ati none ibimugoye ni biki? Turaza kubirabira hamwe. Amajambo ya Daniel Geraze Ndabirabe yashikirije muraza kuvyumviriza muri aya amakuru ku buryo burambuye. Murumviriza kandi ivy'urwego rw'umuhuza w'abarundi goba rwaranditse mu gihe rwisiguraga kuri iyo ngingo. Muraza gukurikira kandi n'ivyo abahinga batandukanye bavuga kuri iyo ngingo. Ayo makuru nandi twabateguriye mukaza kuyakurikira imwe ukwayo. Ico ngusaba no kufyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako. Ndaguhaye kaze aho uri hose. Mu nama nshingamateka y'u Burundi ariko bibaza imvo zatumye Edouard Nduwimana ataja gushikiriza icegeranyo c'ivyo yaranguye mu myaka 6 yaramaze muri ayo mabanga. Daniel Geraze Ndabirabe yavuze ko adatahura impamvu ibitera. Edouard Nduwimana wewe akisigura akamenyesha yuko atabwirizwa rihari ritegeka umuhuza kuja kwerekana icegeranyo ibikorwa vyiwe mu nama nshingamateka. Mu ikoraniro ryo kuri uyu wa gatanu uheze, Daniel Geraze Ndabirabe yamenyesheje ko adatahura impamvu Ombudsman Edouard Nduwimana ataje gutanga icegeranyo ciwe mu gihe agoma aboneka mu binyamakuru n'ahandi henshi mu gihugu. Akagira ati none ibimugoye ni biki? Urwego rwa Ombudsman rubicishije kuri Twitter rwaragize ico ruvuga rukamenyesha ko ivyo bivugwa bifise intumbero mbi canke se propos malveillants kubera ko wewe ivyo amabwirizwa y'igihugu yamutegeka yabikoze. Ivyo navyo akaba ari ugutanga icegeranyo c'ibikorwa vya buri mwaka. Urwego rw'umuhuza w'abarundi rukaba rwaranditse rugira ruti umuhuza w'abarundi ntiyigeze aronka amakuru amumenyesha ko nama nshingamateka yamushize ku rutonde kugira aje kuyishikiriza icegeranyo. Ingingo ya 17 y'itegeko rigenga urwego rw'umuhuza mu karongo kayo ka kabiri iravuga ingene bigenda kugira umuhuza yumvirizwe n'inama nshingamateka. Ingingo y'amajana 224 y'ibwirizwa shingiro nayo ikavuga igira iti umuhuza w'abene gihugu na leta araronswa ububasha n'uburyo bukwiye kugira arangure neza amabanga ajejwe. Uko umwaka utashe ararungikira inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka cegeranyo c'ivyo yaranguye. Kurungika ngo biratandukanye no gusigura, aho mu Gifaransa bivuga ati adresser et différent de présenter. Umukuruza w'abarundi akamenyesha ko ideni afitiye inama nshingamateka ari kuyirungikira icegeranyo c'ivyaranguwe mu mwaka w'2022. Ico naco kikaba kitaragera kurungikwa na rirya umwaka wose utari wahera. Murumviriza rero vyinshi birivugwa hagati n'inama nshingamateka n'urwego rw'umuhuza w'abarundi rwari rurongowe na Ombudsman Edouard Nduwimana yoba yarasubirijwe muri iyi ndwi turiko duheraheza, ndetse agasubirirwa n'uwitwa
Laurentine Kanyana nk'uko vyemejwe n'inama nshingamateka y'igihugu c'u Burundi. Bikaba bigeze rero aho bikomeye aho uyu muhuza w'abarundi Edouard Nduwimana hibazwa impamvu atagiye gushikiriza icegeranyo c'ivyo yaranguye imyaka 6 yaramaze muri ayo mabanga imbere y'inama nshinga amateka. Bishasha bizasohoka kuri iyi nkuru mukazobikurikira ngaha kumbonesha kuri ashira amatsiko ntimuzocikwe. Nayo muyandi makuru hagiye kwigwa uko amafaranga agenewe kugabara abanyeshuri biga mu mashuri y'indaro yo kongerezwa mu mwaka w'ibihumbi 2023 gushika 2024 hamwe no gukurikirana neza ingene amahera atangwa n'abafashanya n'u Burundi mu migambi akoreshwa. Byafunditswe n'inama nshikiranganje yakoranye muri inondwe bariko bariga ibijanye n'integuro y'urugero rw'amahera zokoreshwa na leta mu gice ca kabiri c'umwaka w'ibihumbi 2022 ushiro wa 2023 gushika ubu umunyeshuri yiga ari mu ndaro arihigwa amafaranga amajana 9 yo gufungura ku munsi. Bamwe mu bayobozi b'amashuri bavuga ko bibagora kugaburira abanyeshuri muri iki gihe ibiciro vy'ibifungurwa vyaduze. Bongera koko iruhande ari make ntaza ku gihe bigatuma bama mu madeni adashira. Mu gihe ubuzima bwabaye ndanse mu gihugu c'u Burundi ibiciro bikaba umurengera ku bifungurwa n'ibindi vyankenerwa, abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi bari mu gahinda n'amaganya kubera ko agafashanyo k'ingurane bita preburse basanzwe bahabwa katabakwira. Abo banyeshuri bakavuga ko bari mu buzima bubi cyane kuko udufaranga basanzwe bahabwa nabi tutigera tubakwirira, bagasaba ko ako kagurane ko kongerezwa. Abanyagihugu nabo bagwiriyemwo abo bavyeyi barereye muri iyo kaminuza bobo babona ko leta ya CNDD-FDD ari rubura kigongwe atani neza iri kwirazanira igihugu kuko ititaho ineza y'ibibondo. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu King Blaze Iranzi. Ako kagurane bitwa preburse kangana n'ibihumbi 60 mu mafaranga y'amarundi, bikaba bitegekanijwe ko bagahabwa buri mezi abiri. Muri kino gihe rero abo banyeshure bakaminuza y'u Burundi bavuga ko ubuzima barimwo buteye ubwoba kuko utwo dufaranga bahabwa tutigera tubakwirira. Ubona ko na kenshi baturonka twamaze gucegwa cyane bamaze kwihebura. Abo banyeshure bakaba babwiye Radio Haguruka ko ubu babayeho kugihamana kuko ibintu byose byaduze ibiciro ku masoko bimwe biteye ubwoba bigatuma utwo dufaranga tutabakwirira. Ikigeretse ko abo banyeshure bakaba batagishoboye kuriha amazu basanzwe bapanze kuko bishika bamwe bagasohorwa muri ayo mazu na beneyo. Ubona ko benshi muri bo baturuka mu ntara za ruguru. Bamwe muri abo banyeshure bagatera akamu abategetsi ko hamwe batokongerwa ako gafashanyo bagiye kwicwa n'inzara. Dutega amatwi umwe muri bo twahisemwo guhindura ijwi ryiwe kumvo z'umutekano wiwe. Twebwe nk'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Burundi twashaka gusaba abajejwe ibintu vyo gutunganya aka gafashanyo ngurane ko bodufasha bakakaduza. Turavuga leta y'u Burundi ikadufasha kuko ingurane 60 baduha nta kintu bishobora kutumarira ugerageje ukaraba ukuntu ibintu ku isoko vyaduze. Turabona neza yuko 60 kintu na kimwe nta n'igice c'ubuzima bwo ku kwezi gishaka kudufasha kuriha inzu, kugura serivisi, ibikoresho biratugora rwose. Rero twashaka gusaba leta y'u Burundi idufashe dushobore kuronka agafashanyo gakwiye bakongereza kuko no gufungura usanga umuntu afunguye rimwe ku munsi naho nyene yapeni. Mudufasha rero ibitavuga vyo no kuriha inzu twirirwa turashwana n'abo dupangiye kubera ubu buzima bugoye bagaduha agafashanyo gake kandi nako nyene kakaza gatevye. Twagomba gusaba leta y'u Burundi yikubita agashi idufashe itudugirize agafashanyo. Inyuma yo kumva ubwo buzima bubi ubwo rwaruka rw'u Burundi rubayemwo aho muri iyo kaminuza y'u Burundi, abanyagihugu bagwiriyemwo abavyeyi basanzwe baharereye bakaba babwiye Radio Haguruka ko leta ya CNDD-FDD koko ari rubura kigongwe. Eka baranagura cyane iyo ngendo ya CNDD-FDD yo kutitaho ineza
y'indero kandi ari we mushinge ku iterambere ry'igihugu bakabona ko atahanu na hamwe iyo leta ya CNDD-FDD izopfa ishikanye igihugu c'u Burundi.